kubw'ijambo ryawe mana rukuri nanje singekeranya kubivuga kubw'ijambo ryawe mana rukuri nanje sishidikanya kubivuga. Wenge na pesa mbote kwa tamu moja gara kubaretse nange bitatu Joel kwa kundi nyene ko tubikora Rinox TV murabona afise abatumire badasanzwe baraberewe sana baracari bato muraza kumenya vyinshi bigiye bitandukanye kuri bo 2024 no mwaka nabwiye ko nzobaha ibintu bimeze neza cyane ku buryo mukuramwo amajambo ameze neza kuba dukurikirana ni Rinox TV ndikumwe n'abantu batatu yango ni batatu badatana mu ndagano ariko dutangure turamutse abako baradukurikirana impande zose zigiye zitandukanye hari ababazi n'abandi bo batabaza rya biro babonye ariko dutangurire kwa Nicole ariko babwira yandi mazira je mvuze Nicole mugabo ari yandi mazira abavyeyi baba barakwice tubandana nikomeza neza ongereza kajivre umeze neza Irakoze Nicole nanjye ndaramukije abakunzi ba Rinox TV ku mazina nitwa Irangabiye Belize nanje ndabaramukije ku bakunzi ba Rinox TV amazina yanje nitwa Irakoze Hashel mwese numvise ibintu bya Irakoze namba musenge umvyeyi sasa rero tubakire twari tunabakumbuye sana iminsi myinshi tudakorana ikiganiro ariko benshi barabazi nk'abana bafise talent yo kuririmba ariyo mudiho wa gospel ako tuze kwanza kuri gospel kubera iki mwahisemo kuja kuririmba indirimbo mpimbazamana Belize igituma twahisemo kuririmba indirimbo mpimbazamana kubera ibyo biri mu bintu Imana yaturemeye twaremewe kuyihimbaza no kuyitazira urumva turi ahantu twategerezwa kuba tuko dukora icyo twategerezwa gukora afuro muri n'abana bakiri bato mugabo hari ikintu bavuga abantu baririmba gospel usanga ari abantu baciye ubwenge cyane kubera kenshi bibaza kuri Bible rero ngo ajya amajambo aratuma umuntu aririmba gospel abaciye ubwenge cyane turabona muri batatu hari abantu baza kuvuga ati sa none kwa aba bana ari batatu ni team cyangwa wese arimba hugati kwiwe ariko turabiza ko mukanya ariko reka tuze urugendo umwe wese arambwira mu majambo make ya historique urugendo guhimbaza indirimbo mpimbazamana yo gospel imyaka yose mu mazi iminsi muririmba gushika no munsi 2024 plutôt twinjiyemwo umwe wese nikihe yishimira umwe wese aranyishura mu masegonda make hari ikintu uvuze ngo hari ikintu byanyungukiye mu buzima ni nk'iki ico wibuka wungutse umunezero wamunezerewe sana Belize no kunganira nk'ibyo Nicole avuze ariko nshaka wewe kubera umwe wese afise urugendo rwiwe ariko hamwe n'urugendo hari ibintu usanga duhurira nk'abana b'abantu nk'abana b'Imana rero kuririmba
biratuma umuntu agira amahoro muri we. Yeah. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubabaye asenge, unezerewe nawe aririmbe cyangwa agire gute. Yeah. Rero turanezerwa iyo uriko uraririmba urumva ko muri wewe ufise amahoro. Kuririmba birampa amahoro cyane. Biraguha amahoro. Naciwe mu ruhande rwanje kuririmba nabitanguye kuva ndi muto muri Sunday school, narabikunda cyane rwose gushika uyu munota nkabashima Imana kubona nkibirimwo kandi birampa amahoro cyane, ndabikunda cyane rwose. Kuba muri Yesu biraryoshe. Muri batatu tugira tubizeko hari abantu baza kuvuga ati bimeze gute, shaka kwanza mumbwira muri batatu muri timu vyifashe gute ko batabizi. Turi batatu, turi timu, tubadatana mu ndangano nkuko babivuze tugitangura. Yego turi batatu dukorana kumwe mutubona. Muri batatu shaka rero kuba ko barakurikirana ikiganiro, hari indirimbo ya mbere yanyu babonye kandi indirimbo barayikunze cyane, rero baguma bambwiye ati bajya abana n'ukuri turabakeneye kandi ubu rero nabazanye. Sasa shaka urugendo rwo guhura muri batatu byatanguye gute kugira muhure? Berize guhura nibaza ko umunsi wa mbere duhura ntitwari tuzi ko urumva ibi byabaye nk'ibintu bidushyitse ko giturumbuka. Twaje tutazi ko duhurira hamwe. Twaje umwe ariko duca dushigwa hamwe kandi duca dusanga twiyumvanyemo dukundanye. Kuko twari tuvuye kure na kure, wanashaka twari tuzinanye ku mazina tutaranabonana. Ariko mwasengera hamwe? Ntitwasengera hamwe, umwe wese yasenga ukwiwe, ariko arashaka kumenya ati nkuko amakartier aba yegerana kamenya akaririmba muri eglise runaka, twari tuzinanye uko muca mutorana uko. Rinox kitugira umuryango. Rinox kibagira umuryango umwe. Wow. Tuze rero ku ndirimbo ya mbere mwakoze, amakomantere mwayakiriye gute? Indirimbo iryoshe cyane, benshi bashobora no kuyikurikirana. Ije ndirimbo kwanza inspiration yaje gute? Tuze kwijya mu kanya turashika no ku yindi igira kabiri ngira batarabona mugabo vuba bazoyibona kandi imeze neza cyane. Ariko tuze ku ya mbere kwanza, vibe yari imeze gute muri studio, inspiration yaje gute? Ngerageje kwishura kuri ico kibazo, kuri twebwe yari ubwo bwa mbere dutanguye gukora ico gikorwa. Vraiment tugishikayo byatugoye bwa mbere. Gusa mushitse muri studio, tushika muri studio byaratugoye gusa kwa tubikunda nta kanya byadutwaye. Kacho wacumenga twari dusanzwe tubikora byaranatujyohera, turabigenza neza, n'indirimbo vraiment imeze neza. Imeze neza indirimbo. Inspiration yaje gute ijya ndirimbo? Twari turi batatu twicaye nyene, mugenzi wacu atubwira ati ndafite indirimbo nahawe donc niyumvisemo nyene. Twicaye nyene arayizana turayumviriza tumva iraryoshe, tuvuga ati ariko aha anye bigenze uku, aha tubigenze uku, turayikosora nyene tumva umenga irespira neza, turabigenza uko nyene. Muracari bato, muri abana batoyi, tuze kwa Nicole, mbere umwe wese muri mwebwe muracari batoyi, ariko kuja muri studio hayo ntibaba byoroshe, bisaba amahera menshi, clip bisaba amahera menshi, amahera muracari abanyeshure. Uburyo bwaje gute kugira ijya ndirimbo isohoke? Kugira ijya ndirimbo isohoke ni hakuye twabwiye ko twaje mu muryango wa Rinox. Bisigura ko Rinox ari yo management yaciye bafata mu ntoki. Yadufashe irabidukorera, iradufasha. Bavuga ko byose ari Rinox yabikoze. Twe twaserutse nk'abaje kuririmba, ariko inyuma yacu hari ikiganza cya Rinox ari kiraduherekeza.
Rinox niyo isanzwe ifata mu mugongo abana mubona ngaho imbere kandi nibaza ko irabikora neza cyane nkuko muheje kubivuga je ntabyo narinze sasa rero muririmba neza sana banze ndabibabwire kwanza mufise n'amajwi meza cyane commentaire zimeze gute kwijya ndirimbo ya mbere ujya muri quartier canke mu maeglise musengeramwo ijya ndirimbo bayibonye amakomantere mwayakiriye gute bababwira gute yaba mabi cyane meza turashima kuko nta komantere mbije numvise abantu bose baratubwira ati murashoboye mutera mujya imbere turabona ko ejo hanya ari heza bakavuga ngo iri mu mudiho mwiza bumva bavuga ibyiza byayo natwe bakavuga ati namwe murashoboye muzogera kure nta komantere mbi numvise kumbura bashobora kuba bazifise barazigumije mu mutima ariko rero barazigumizamo gusa kuko akari inyuma karahinda sasa rero nshaka mumbwire mu ndirimbo umwe wese ambwire ijambo rimwe ryamufashije mu ndirimbo ko indirimbo guhera ku ntango ushika ku herezo ijambo rimwe gusa ryubatse umwe muri mwebwe umwe wese afise ijambo rimwe yakuyemo je novuga ijambo ryamfashije ni ijambo riri aho je naririmbye hafi rero urikunda kuko tuvuze iyi hari ukuntu nikunda ukuntu nitangura aho naririmbye ahantu havuga ngo ko ari wowe ufise ijambo rya nyuma kandi niwe useruka bigakunda ako kajambo niko kakunezereza nta kandi kakunezereza niko ayandi kandi yose yaranezereje ariko ngeze ngaho naciye numva ko ari bituma bikunda nawe jewe akajambo kanyoheye ku dutundi twose ati ngo kubw'ijambo ryawe mana ari ukuri nanje sinkekeranya yariyo na revre ngo sinkekeranya uko ijambo ry'Imana rirarema rirakiza rirabohora riraremesha tumaze ni gihe kitari gito muri kumwe nka timu ariko tuze mumaze imyaka ingahe mukoranye nka timu imyaka ibiri hajya timu mbe yitwa gute ko batayizi EBB EBB Epic Butter Band kwiki mutashize mu kirundi mwahise mu cyongereza Berize kwiki mutashize mu kirundi timu yezi uburongozi bwacu buri mu mpemu kandi indimi zose n'ingonga zihimbaza Imana twabonye ko umurongozi wacu niwe yabonye yo yituko umurongozi wacu yabonye yo yituko kandi turabishima ariyo management niyo yaciye ivuga ati timu reka tuyituku Nicole imyaka itari mike uri kuraririmba kugira duce tuza mu bikorwa vya 2024 mu kanya Nicole imyaka myinshi uri kurarimba kuva mu buto gushika no munsi ivyishimo nibihe office gushika no munsi wa 2024 byinshi cyane okay tuze rero 2024 muri ko mutegura iki indirimbo ya mbere barayumvise ajya mufise indirimbo zingahe indirimbo zibiri bamaze gusohoka imwe reka iyo yindi kubera batarayumviriza dufate ko mufise imwe mugabo yindi ya kabiri igirize reka rero tuze ku iyo ndirimbo ya kabiri inspiration yayo ni hahandi nyene nguma ngaruka yaje gute bavuga ko ukuntu bituzamo nuko kenshi tuba turi hamwe turakunda guteramira hamwe tuko turaririmba aya musome mubonana kangahe kenshi kabaho turabonana gasanga tuko turavugana nk'ijambo ry'Imana cyane tuko turavugana ibyo ubwami nyene bw'ijuru rero turashobora kumva umwe azanye
nk'ukuntu ariko araririmba aca avuga ati wowe nta kantu wumva woshiraho kuko tuba turi hamwe twahuje umutima n'inama. Imana iradushoboza nkagira icyo nongerako, Mikora akagira icyo yongerako, na Hashel ugasanga tuzanye ikintu kizima. Birakomeye cyane. Sasa rero indirimbo yarasohotse, shaka mungire akantu gato tuce tuyiza ko rero nyezina. Narahariwe, 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 oh, narahariwe, oh, narahariwe. Hiwi indirimbo ya la ndabuze nico mvuga. Narahariwe kubera iki kuzana ku kajambo narahariwe? Nicole narahariwe Berize. Ako kajambo ko gakomeye cyane. Ako kajambo karakomeye cyane, kugariwemo ibintu byinshi. Umuririmbyi yuzuye mpemu w'Imana. Aririmba ngo mwijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange. Sigura ngo hari habuze umuntu n'umwe ashobora kuducungura, ariko Yesu araducungura, aranaduharira. Atugira abana biwe. Yobu turidegenza kubw'imbabazi ziwe. Amatwa nsumira muri batatu hari umwe atari hafi. Kugira mu kanya duce turangiza ikiganiro, hari umwe atari hafi. Mwiyumva gute muri babiri wundi atari hafi? Amatwa nsumira muri mwe hari mu diaspora, agenda kamarindwa gabaye gacagaruka. Afu rero tunamwa nuyo tubwira si jewe ahubwo ni Nicole. Nicole afu byaje gute kubona hariho umwe agiye gatoye mugasigara muri babiri, mwiyumviriye gute? Kubera ko turi batatu badatana mu ndagano, by'ukuri ibikorwa byaciye bisa nk'ibihagaze. Abisigura ko ari cyo gituma mari mumaze umwanya munini atakindi gikuba tubona cyane. Ati reka turindire umwe abanzaza ce tuba hari igikorwa cya kabiri kimeze neza, arico narahariwe. Turirimbira ku kantu kwanza mari mwe narahariwe. Wow, narahariwe, 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 narahariwe. Merci beaucoup. Narahariwe. Tuze rero indirimbo igirize abantu bakirike mwiyo ndirimbo bitegeke. Berize abantu muri ndirimbo abakunzi banyu mufise abantu benshi bakunda uko muririmba, bitegeke kwico gikuba cya kabiri. Urumva kwanza tuje kubibutsa ko bahariwe. Bitege umunezero, bitege amahoro. Narahariwe aca yidegembye shagira amahoro. Indirimbo izosohoka ryari? Vuba. Ntitubabwiye umunsi, ariko vuba irasohoka. Ikiganiro cyari kimeze neza, tugira duce turangiza rero. Sasa rero tugira duce turangiza, ni benshi bakora dukurikirana nk'abakunzi ba Nox TV, mbere n'abakunzi banyu mufise abakunzi benshi bagiye batandukanye muri rusangi mbere ku isi yose nzima. Tuze rero ku kibazo novuga yuko ngira mpereze ko cyanyuma, mu gihe muri kumwe umwe akiyumvira akarefre k'indirimbo ari nko mwijoro umwe aryamye, ubwo ntibishika ubwo nyine ugaca telefona naka ati ndarose kantu ukikangura
kubera benshi ngo inspiration bazigira baryamye mu ndoto mwe muzigira mu ndoto cyangwa muzigira muri ko berize bavuga ko birashika uhavuga ati just ndota kurota turarota twese ariko hari n'igihe urumva Imana iba hose ariko wowe uri mu bikorwa byo muhira kumva nyine kakujemwo ugaca wifata iby'umubiri nko kuri telefone hama mu nyuma duhuye kuko nakubwiye tubonana kenshi ngashyiramo tumbiriza kano kantu kaje ndiko ndoza amasahani cyangwa ndiko ndakora ibintu akumvise rero avuga ati aka kantu nshyize kwaga umenye ukarashobora kuba keza ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo mutubwiye amajambo menshi agiye atandukanye turi 2024 igikoba mwatubwiye kigira kize narahariwe bumvise agace gatoyi bayirindirana igishika nibaza yuko n'amasanamu azoba ameze bien sana afura nawe yamukundana rugura amasanamu mugina ahantu hari ruki sana amasanamu yanyu asa neza gose kubera iki none amasanamu yanyu abasa neza kweli kubera ko Linux TV irashoboye ikora neza ama video n'ahantu tuba turi haba hasa neza nkaba nifuza no kubwira abantu batwitayeho badukunda badukurikirana yuko abifuza bose gusohora video karibu muri Linux ku rukundo mfite Linux mba nababwira kari kuko bakora ibintu biryoshe cyane rwose indirimbo igiye gusohoka vuba bagiye kubona isanamu kuzo bisa neza cyane karibu muri Linux babakorera amavideo neza afuri iyo irarenze ni 2024 bitega iki mu gihe ibikorwa bisanzwe bihari apari iyo ndirimbo ibindi bizoza mu nyuma byifashe gute ubwo si bya bindi muzusohoriye duca turinda ikindi gihe kinini ubu mwaje 2024 mugira akajambo mubwiye abakunzi ba Linux mbere n'abakunzi banyu muri rusange duce turangiza abakunzi ba Linux n'abakunzi bacu badukurikirana kuvuga ngo turabashimiye cyane turabakunda nkuko mudukunda majambo make turikundaniye murikundaniye nabo turabakunda turakundanye je numva twohereza ngaho kubera ikiganiro usanda gikoze amasaha meshwa deja na naryohewe cyane bivaye n'amaju yanyu kuno muririmba vraiment courage kandi cyane Imana ibandanye ibazigama sana turangirize ngaha duse tubashimire mwakoze ko twitaba nibaze ko tuzoza turakorana amantuze nibaze ko ma interview ikindi gihe tubarondeye muzo kwitaba nkuko mwigoye mukaza twakokorana interview tubashimire cyane